nabaye tente muri introduction kwiyumvira kubijanye n'ijambo guhamagarwa no gutumwa. Wandike guhamagarwa no gutumwa. Hanyuma kabiri kumenya neza icyo watumwe. Gatatu gukora neza icyo watumwe. Hari umugabo yitwa Manoa mu gitabo cy'abacamanza igice cya 13 umurongo wa 3 gushika kwa 5 turabona inkuru y'abavyeyi ba Samson. Papa we yitwa Manoa. Samson yavutse nyuma y'igihe mama wiwe atavyara, ntiyari bwavyare, yari muri kategori y'ingumba. Ariko hagera igihe umumarayika abonekera umugore wa Manoa, yari ingumba, ntiyari bwavyare, ntiyari bwigera vyara. Marayika aramubwira ati uzovyara umwana w'umuhungu kandi azoba umunaziri w'Imana cyangwa umunaziri ku Mana. Marayika igihe yabonekera Madame Manoa, umugabo we ntibari kumwe. Hanyuma umugore wiwe aja kubwira inkuru umugabo wiwe ibejeje kumubako. Ni abacamanza 13 umurongo wa 3 gushika kwa 5. Ariko urashobora gusoma ico gice cyose cya 13. Niyo mirongo nashatse kwisunga. Urashobora no gusimba ku murongo wa 12. Niho hari kibazo gikomeye umuvyeyi wese ashaka kumenya ku mwana wiwe, kandi umuntu wese muzima akeneye kumenya kubijanye n'icyatumye abaho ku isi. Umugore we rero amubwiye ngo mpejeje guhura, hari umumarayika yaje kumbwira ibi nibi. Manoa acaja asenga Imana ati ndakwinginze, ndagusavye Mana, wonyemera ukarungika iyo message kandi ukansubiriramo ibintu bwiye umugore wanje. Imana iramwumvira. Marayika biri kuvugisha, ikoresha imvugo ya marayika ariko vy'ukuri yari Imana. Yongera yereka umugore wiwe. Umugore wa Manoa abonye marayika muje ko acariruka, ahamagara umugabo ati wa mu marayika aragarutse. Manoa acaraza yiruka ati subiriramo. Ku murongo rero wa 12 niho abaza umumarayika ati uyu mwana utubwiye ko azovuka. Ni gitangaza deja kuko swati bo bari babivuyemo canke bavuga ati ntawizi ko Imana itahisemo ko atakana turonka. Ariko iyo message yazanye ikanguro muri couple. Manoa rero acaraza yiruka abaza umumarayika ati uyu mwana uvuze ko tuzovyara, tuzomurera gute? Ikibazo ca mbere. Aha ni ku murongo wa 12. Tuzomurera gute? Ikibazo ca kabiri, azokora iki? Ubundi sinzi abavyeyi muri ngaha ko bene ibi bibazo bitomoye ko mukunda kubibaza iyo madame yasamye, kubera ko twebwe dutwagwa n'umunezero gusa wuko turaronsa uruvyaro.
ariko ku bwa Manowa we byategerezwa gutomoka neza ingene tuzomurera, kubera ko ijambo umunaziri cyari ikintu gikomeye, kandi barumva ko n'umwana avutse afise mission idasanzwe. Rero ko umwana afise mission idasanzwe, mu byo marayika yari yabwiye umugore wa Manowa, yari yamubwiye ibintu uwo mwana atazokorerwa. Hanyuma n'umuvyeyi wiwe, mama uwo mwana azovuka, ibintu adakwiye kuzokora, harimo kutanywa ibiboreza, nta nzoga izokora mu kanwa kiwe, nta kiboreza kizokora mu kanwa kiwe, nta rwembero uzokora ku mutwe wiwe. Uwo mwana rero ntasanzwe. Kubera iki? Nico gituma Manowa byabaye ngombwa ko abaza marayika ati, none tuzomurera gute? Biragoye kwera ivyo uyu mwana. Hanyuma tumaze kumurera, tuzomurera ngo akora iki? Umugambi uri ku buzima bw'uyu mwana, umugambi w'Imana uri ku buzima bw'uyu mwana n'ubuhe? Nagerageje rero kuja muri bene ivyo vyiyumviro kugira ngo nk'intangamarara twiyumvire, tugire iciyumviro twifashishije igisomwa twamaze gusoma kivuga ku nkuru ya Sawuli, ingene yagararije Imana. Guhamagarwa no gutumwa, kumenya neza icyo watumwe, gukora neza icyo watumwe. Umuntu wese yizera ko yavutse ubwa kabiri ategerezwa kumenya ko hari umuhamagaro uri ku buzima bwiwe. Ubundi kubisanzwe ntihari hakwiye kuba amaseminaire n'amaretraite atwibutsa ko hari umugambi w'Imana uri ku buzima bwacu, ko hari umuhamagaro w'Imana uri ku buzima bwacu. Kubera ko kuvuka ubwa kabiri, Imana kuba yaraguhaye ingabire iruta izindi ngabire, ariyo ngabire y'agakiza, bifatanye nuko hari ugutomorerwa neza ko wewe kuri iyi si utari imburakimazi. Birafatanye. Nico gituma Imana ifise umwitwarariko ukomeye cyane ku buzima bwacu. No mu gihe twebwe twumva umenga ebana naravutse, ndarerwa, ndakura, ndiga, abandi nahejeje, ubu ndiko ndabona ubuzima imbere yanje, ngira nkora akazi, ncifaranga, hanyuma mbandanye amaproje y'ubuzima nk'abandi bose. Wewe bwa bundi uri nk'abandi bose gute wo kwiyumvira nk'abandi bose? Gute wosa nk'abandi bose? Gute? Naho rero seminaire nk'iyi ibishaka kudukebura ngo twumve agaciro dufise mu maso y'Imana, kandi ko tutari abantu bakijijwe gusa ngo bagumaho babandanye bakure bavyare barongorwe bavyare hanyuma basaze hanyuma bipfire. Kwiyumvira bene uko kuntu ubufasha ubuzima bwawe
ukabudiliwa ukabwondesha ukabutitura kuko ivyo vyandukiza ingene wiyumvira hanyuma ingene wiyumvira bikandukiza ingene ukora programme zawe z'umunsi ingene wiyumvira ibijanye n'umuhamagaro ingene wiyumvira ibijanye n'amashure yawe ingene wiyumvira ibijanye n'akazi kawe urumva rero nibaza ko isengesho Manoa yagize nashatse kubakaburira bene ivyo vyiyumviro aregwa gute hanyuma azokora iki ndiko ndaregwa gute hanyuma ingene nkora ingene nderwa nzobikoresha iki nivyiki so tubifate tubikuremo ijambo rimwe ubuzima jewe ndiko ndabaho buriko bukoreshwa iki n'ubwiki bumaziki nk'aba adorateur nkuko twamaze kwiga twize ibintu bikomeye muri séance yacu ya mbere hari ibibazo usanga biranga ubuzima bwacu kandi bihangana canke birwanya ubuzima bwacu bwo guhimbaza Imana. Il y a un problème igituma tuguma tutareponda kuri adoration nuko hariho ibibazo bidukikije kandi ivyo bibazo kutabimenya dusanga turiko tugwana intambara zitarizo. Nitugiye gusubira muri kiya gisomwa ko mwese muragitahura mwacumvise. Reka turabe imwe mu ngorane zitubangamira kandi zitubuza kuja kuri standard canke ku rugezo Imana idushaka ko rw'aba adorateur. Twisunze kijya gisomwa. Mwibuke ko Sawuli Imana yari yamuhamagaye kugira ngo imutume, kandi hageze ko atumwa Sawuli bisa naho yatahuye neza icyo atumwe. Dushiraho kabaza mbega yaragitahuye. Uravye ingene yasavye imbabazi, uravye ingene ariko arishigikira afuka ivyaha vyiwe, ubugarariji bwiwe, hanyuma Samuel akamuhanura amubwira iki Imana yibaza kuvyo yakoze na attitude yiwe. Urabona ko Sawuli yahisemo kugarariza, ariko iki Imana yari amubwiye yari yakimenye. Mbega ni Sawuli bene iyo myifato tuyigumiza kwa Sawuli tukamujija akadutera kagongwe tukavuga ati maskini Sawuli nta kundi warangije nabi. Dutegerezwa kubizana mu buzima bwacu bwa misi yose. Naha rero nagira mvuge ibintu bimwe bituranga biranga ubuzima bwacu nk'ingorane. Ingorane ya mbere, kutamenya intumbero y'Imana ku buzima bwawe. Nico gituma Manoa yavuze ati okay, ko uyu mwana atagiye gupfa kubaho nk'abandi bana, intumbero ni iyi, tuzomurera gute, hanyuma azokora iki. Yo point ya mbere ivuga ko mbega ko abantu dufise ibintu vyinshi dufata nk'impamvu
zo kubaho kwacu, mbega zose izo mpamvu zirangana? Oya, hariho urutonde muri ivyo bintu bituma tubaho. Kutamenya icyambere Imana yaguhamagariye, kutamenya ibizi imbere y'ibindi, biraduteza amasanganya. Nico gituma ubuzima bwacu burangwa no gutomboza, gutatona. Ebanu wokora iki? Ebanu wofatiye inzira kumbure yoshika? Umuntu kuva mu myaka yiwe y'ubuyabaga akikangura agira satire 40 ataramenya neza icyo Imana yamuhamagariye. Mbo mwebwe ntimurimo mu bantu bafise izo ngorane, tuvuga abandi. None usigaranye imyaka ingahe yo kubaho? Wowe uyiziho? Ntayuzi. Yoba ari myinshi kuruta uko wibaza, cyangwa yoba ari mike kuruta uko wibaza. None gute jewe no permeta ko ubuzima bwanje buguma mu kirere ako mpambije niko nkora? Urumva? Akanyoroheye niko nsatira ngakora. Wow. Mubigenza apana mwe babigenza gute? Kubaho kweli 18 ans, 20 ans, 25 ans, 27, 29, 30. Bashiki bacu iyo hageze hariya gatatu kagira kinjire, batangura kutavuga iyo bafise n'ingene iri kwiraje imbere. Mwibaza ko ari kubera iki? Nibihagaze gusa kuba atararongorwa ngo agire, bihagaze kuba arikeka ko hari ubuzima yarakwe kuba arimwo burutu bwarimo, ariko atarashobora ku ntabizi ibyo arimo, ntabyazi. So ahitamwo gufenta akavuga ati ndacyari muto, ndacyavyiyumvirako. Urumva? Akibesha ko agifise umwanya wo kuvyiyumvirako no kuzokora cyangwa no kuzotora neza icyo yaremewe. Okay? Tuve kuri bashiki bacu batipe mambo. Urumva? Twebwe hoho ni ngorane hejuru yindi. Kubera iki? Iyo ucerewe gutora neza igituma uriho, igituma wararemwe, igituma wararonsoka kugakiza, igituma wararonse iyo ngabire, iyo ucerewe korienta ubuzima bwawe neza, ucererwa urateba cyane mu gutarataza, urateba cyane wisanga uko imyaka igenda ntacyo uratora ushobora gukora neza, nta kiragaragara abantu bakumenyerako. Uri mu maso nibimenyekane ko uri mu maso, hanyuma masoniri uyikore neza, bimenyekane ko nico kikuzindura, ni naco gituma ujya hamutevye. Hamukikanga ngo ngo bana ngo imyaka iranjanye, ugatangura kwiyumvira ivyo kuresha. Hama wabaza umukobwa araho akabona ko vraiment urageze, ariko bashiki bacu nabo mu byo babaza barabaza ngo witwande, wisobanura nkande, uri mu biki? Kuko kuri bo ni sécurité. Ntibashobora kwisanga mu maboko y'umuntu atazi icyari, atazi icyabereyeho. Mubwe rero mucamo baraririza ibitutsi ngo burishima, ngo ntibazi ko ari benshi ku isi. Si ivyo barimwo. No, bariko barondera identité. Urazi icuri, urazi icubereyeho, jewe njanye hehe none ko ndumufasha nje kugushigikira?
urumva kandi niyo capacité yo kunshigikira mu byo Imana yampamagariye urayifise utaramenya ivy'iwawe mbose inyigisho z'ugwaruka karagaciyemo haleluya me birafatanye kuko twebwe tuzana guhimbaza Imana comme atmosphère dukreye ikirere turirimba indirimbo tugira iki me guhimbaza si kirere si atmosphère guhimbaza ni vie pratique irimwo kubaha Imana haleluya iyo introduction nibaza kuri clair reka tuyigarukire rero kuri problématique cyambere mwacyanditse kutamenya intumbero y'Imana ku buzima bwawe ni ngorane ikomeye cyane bamwe muko muranda bati none wibaza ko je ntazi intumbero y'Imana ku buzima bwanje okay sawa uyizi fine none uko nukuri kwindane mu mutima wawe urayizi kweli woyizira iyo ntumbero ko uyizi woyizira hozindi proposition wo kwemera ukavuga ati jewe ntumamfira muri kuko niho meaning niho sense y'ubuzima bwanje iryamye so bitarashika kuri urwo rugezo urafise intérêt yo gusaba Imana ati kubera iki ndiho kubera iki muri ururunganwe ndiho ndi muzima intumbero ya ku buzima bwanje niyi kuko turiga nk'abandi bose ariko ntidutegerezwa gusa nk'abandi bose hari gituma hari intumbero y'Imana ku buzima bwawe okay cya kabiri problématique urashaka kumenya icyo Imana igushaka ko ariko ugahitamwo kucanka problématique ya kabiri ni kumenya icyo Imana igushaka ko ariko ugahitamwo kugica iruhande gatatu gushira imbere ivyo wewe wita ko ari ukuri ariko kuri ukabishira imbere kubera ko émotionnellement birakuryohera bisa neza émotionnellement abantu baravyaminiya ni ivyo bigezweho émotionnellement abantu bo bikomera amashi kuruta icyo waruzi hari Imana yakumenyesheje ngo icyo ndagushaka ko niki ariko kubera kureponda kubigumbagumba byawe n'ibishobisho ukavuga ati ugashira imbere ivyo wewe wita ko ari ukuri donc ibigumbagumba byawe ama illusion ivyumviro by'abandi cyangwa uko isi yumvira wewe ukabihindura ukabivunjamo ukuri kandi ukagendera uko kuri ugacufata icimana yakubwiye ukagishira ku ruhande muca muraba mubona akarero k'uyu mugabo twahejeje gusoma Sawuli ikindi kwitoraniriza ivyo wo kwumviramwo Imana ukaba selectif kuba selectif mu kumvira Imana nuvuga ngo hari urutonde rw'ivy'Imana iguha bitari vyo kunegosiamwo wewe ukitoraniriza ivyo wo kumviramwo Imana ibindi navyo ukavyihoza kubera ko utavyumva kumwe n'Imana. Man, vraiment, I'm sorry. Quand même, man. Yeah, quand même, nanje quand même ndiyumvira. Mve gukurikira quand même wamaye ubwenge niyumvire.
ibi vraiment ntituvyumva kumwe so untahure mana untahure vraiment nibaza ko ari byo bimwe mu vyiyumviro Sawuli yari afise igihe abona ibimasa binuze amaso yiwe arabibona mu mutima wiwe uramubwira ati nivyo tsemba turira macha aravuga ati quand même nawe nu uri umuntu muzima ibiraho ingene binuze ingene bisa neza ibi ni Imana yovyemera. Alors je vais négocier avec Dieu. Yantumye ngo ndabitsembe byose quand même bisa neza kandi kwera ko ngize icyumviro kiri mu ubwenge kurusha ivy'Imana yantumye kandi Imana ntiyari yabibonye ko hari binuze gushika ngaha. Nico gituma yapfuye kuntuma ngo nteme byose ure ko ndavyiboneye. Donc tu mets en question ubudahangagwa bw'Imana, la souveraineté de Dieu. Urumva mana jikalme na vraiment usibifanye birefu mana ntubigire birebire nawe no wadushize kuri iyi si nawe ubibona. Ikindi kwamana igihe cyose n'abantu mu vyumva kumwe abo wemera n'abakwemera. Nukuvuga ngo usanga ubugenzi bwacu buri suspect. Abantu dukunda ko batwantura n'abantu atanumwe akontesta amanyanga yacu. Nta numwe avuga ati no iri jambo siryo, naho dukundana ibi bintu sivyo, iyi nzira siyo, uratse ko ndakwemera ariko aha vraiment muradoboje. Oya uwo muntu bwira yavuye kuri liste y'abagenzi bawe kwera ko biraryoshe rumva kuba kugira timu y'abantu batadefia inzira zawe. Nivyo byashikiye Sawuli. Olie yo gutikiza ivyo yatumwe vyose, me harabandi bazana des propositions zinyuranye n'icyazi ko Imana yamubwiye, kandi ari prêt gusacrifier principe y'Imana kubera ko wow, mes amis, mes copains, mes copines, no abani bangora niyo ndababeshe babitora haheze nk'imisi 3. Bari tellement flexible ku buryo vraiment batangora. Abo nibo bagenzi bawe. Iyo wiketse ko hari umuntu vraiment ari dur à répondre kuri principe z'Imana, nubwo vyomusaba gusacrifier amitié zose zitarizo, bene uwo muntu umucakure kubera ko hari utunyanga tuba mu muntu avuga ati nta ukorako. Ikindi gufukisha icyaha cyawe ibituma vyiza, nukuvuga ngo kutemera kwihana, gufukisha icyaha cyangwa amakosa yawe ivyumviro vyiza, ama explication meza, ibituma vyiza wadekonye ariko kubera ko quand même turi mwisi y'abantu bari cool, turi mwisi y'aba jeune bakijijwe ariko bari cool quand même, batabigira birefu
so ko bavyumva uko ko igitigiri nyamwinshi kivyumva uko kitonjija, so ntaco ugaca ufata icyaha ukagifukisha ama explication n'ama raisonnement, ukagifuka ukavuga ati sava ntaco, nivyaba ngombwa Imana ikazonkarira nzihana, ariko quand même ivyo uyu munsi vyavuye mu nzira. Ubwibone butuma tutumva impanuro z'abarongozi ndetse n'iz'Imana. Ubwibone nibwo butuma tutumva impanuro z'abarongozi. Iyo tuvuga abarongozi bihera hehe? Bihera imuhira, bikaza ku ishuri, bikaza muri worship team, muri chorale, bikaza muri eglise. Aha umuntu wese ari ngaha ararongowe mu buryo bumwe cyangwa ubundi, kandi si igihe cyose abaturongora impanuro baduha zituryohera, kuko nyinshi ziba ziri contre feelings zacu, kuko umuntu wese aba ashaka liberté yo gukora uko avyumva. Quand même ndi umuntu muzima, mwibaza ko ndi umwana mugoma mutamika ivyo gukora? Urumva? So iyo ufise iyo attitude ntivyoroha kubaho ubuzima bw'umu adorateur vraiment. Kandi à la fin de la journée usanga n'Imana bikugora kuyumvira, kuko hari igihe twitwaza ngo sikazima numvira Imana, ivy'abarongozi potere yambari. Bon? Usoma Bibiliya ya warezwe gute? Ikindi kwiyumvira yuko ivyo dushikanira Imana bishobora gufata ikibanza cyo kumvira Imana no kuyubaha. Nuvuga ngo ibikorwa nkora ko mvuga ubutumwa neza vraiment, ko ndi umwana mwiza, mfise ingabire vraiment, ishengero ryose ryemera n'abarongozi banje bemera, jewe iyo ntabonetse quand même hari ikintu gihungabana muri chorale no mu ishengero. So ko bimeze uko, ibijanye vraiment no kumvira Imana est-ce que biri important kuri urwo rwego? Kandi hari ibindi bintu je nkora neza, ndatanga amashikanwa, ndubahiriza amasaha, urumva, ndakunda bene data, ndagira iki, urumva, hari ibintu kameme nkora neza. Ivyo bintu vyose ntibishobora kuremplacer obéissance Imana itwitezeko. Indi point ya nyuma, yani zibiri zisigaye, gufata icyaha minenerwe tukaceza kubw'inyungu zacu. Hari inyungu Satani atwereka z'akanya gato, ako kanya nyine Satani akazamplifia ku buryo uburemere bw'icyaha nuko guhemuka biba hasi, bikaca bija hasi, ukumva ebana iyo nyungu yako kanya ni iri important. Hamugaca uvuga mu mutima ati kama mbaya bicaho biciye di nzoba ndatunganya kera. Akanyuma muri problematique ari ryo fundo, kwitaho cyane ingene abantu batubona kurusha kwitaho ingene Imana itubona.
ico cyo kiratumaze kabisa. Babibona gute, bavyumvira gute, baza kubivuga ku iki? Eske ntibava bibaza ko ndi rofa vraiment? Ntibava bibaza ko ntiyumvira nk'abandi? So il faut prouver. Il faut guprouva abantu. Ndabemeza. Mais Imana iraba mu mutima ikavuga ati wow. Okay, ugira we impression abantu none jewe mbona indani mu mutima, jewe nzi l'intention igituma ivyo bintu bikoze, jewe uranyirengagije kweli. Ugira ukaranga aba bantu bose kabisa ubemeze kuri gitangaza, jewe tubizinanyemo unteye akagere. Okay, tuje kuri solution. Umuti w'ibintu byose ushobora kuba uyuhi. Kwemera kuregwa, uburezi, biroroshe guha agaciro, gushira inguvu muri talent zacu, kubera ko hari ibintu dukora abantu bemera. Ariko hari kibazo, umuntu wese afisi ariko araja, umuntu wese ashaka gushika kure. Hari kibazo, uri kuraregwa nande? Ninde muntu de référence ushobora guhanuza, ushobora gutelefona, ushobora kwandikira, ushobora kuja kuraba umubwira uti nsengera, ndi kwense, hari ibintu natahura, nsengera, kameremere yanje iri kwiradomina, nsengera. Ninde muntu mu buzima ushobora kubwira ikintu utobwira uwundi muntu ari we wese? Umuntu wese afisi ariko araja, umuntu wese ashaka gushika kure, akwiye kugira umuntu hafi ashobora kwiyugururira, umuntu yiteguye kumva wiwe na no yiwe. Kubera iki? Iyo twuzuye mpwemu yera n'ingabire, turirimba inyenyeri zigakoroka live, tuvuga ubutumwa, wakora kuri instrument abantu bose bakumva ibizunguzungu, wakora ku kantu abantu bakavuga ati wewe rero wewe ntuba ngaha kwisi. Iyo turi muri bene ivyo bintu tugira ama tendance yo kwigiza kure uburezi bwose bushoboka, kubera ko ni nkaho narashitse, none ibinkora ko atawundi muntu muri aba bantu ashobora kubikora nga nizihe zindi impanuro nkeneye jewe. Mwari muzi ko a partir y'uwo mutima niho ibikorwa cyangwa ubuzima bwa adoration bwacu butangura kubamo ibibazo. Ibijanye no kubakwa kwa caractère zacu bigashigwa ku ruhande, ahubwo tugakuza les talents, kubera ko
talent nico kintu abantu babona kandi batwaminiya par rapport y'ivyo turiko turakora biboneka. Ariko waruzi kwiyo ngabire ishobora kukuduza kanya gatonya, irakuduza kanya gatonya, ariko ikiri bukugumize muri iyo elevation, muri uko gushirwa hejuru, kuko Imana irashira hejuru, c'est vrai. Ariko siko abashizwe hejuru bose baguma hariya hejuru, bamanurwa niki? Bamanurwa no kutemera inzira zose Imana ikoresha mu kubaka karakter zacu. Karakter tukoresha ijambo irihe mu Kirundi? Karakter mu Kirundi niki? Inyifato. Ya, inyifato. Ego, harundi yoronka kandi kantu. Umuco, imiterere, ingeso ni conduite, ya byose urumva. Metuvuze caractère cha wumva icarico, hama dukoresheje ijambo rimwe muri ayo yose muvuze, imiterere, imico, inyifato, ingeso, uca wumva ico tiko turavuga, sivyo? Tiko turarondera ico tuma vya bindi vyose twavuze nk'ingorane zituma vraiment dutsitara kuri standard yacu y'aba adorateur. Ibintu vyose niki turangirije ko kivuga kwitaho, kwitaho icyo abantu bavuga, ingene batubona, kugira iki, urumva? Kuko iyi séance turisunga cyane ico kintu, nubwo tuza turakwegamo n'ibindi bintu. Mu mwanya rero muto dusigaranye, reka duse nabihuta gatonya. Mbega urafise umuntu akurera, urafise uburezi, urafise umuntu ushobora kwemera akaguhanura no mu byo wewe wumva umenga namahwa, nibiryoshe, biri dur, ivyo bintu birakomeye, nta upfa kuvyakira. Uwo umuntu akuraba akavuga ati ndafise ibintu byo kugukritika, kubera ko kugira ngo ubuzima bwawe bwimwe mu n'umuhamagaro bube meilleur, iki kintu niki mu gihe abantu 99% bose bagukomera amashi bavuga ati wewe nturi wo kuri iyi si vraiment. Umuntu umwe akavuga ati umviriza, rindira gatonya, akariro gake nafe ndyakwihweje, iki kintu utagihinduye imbere yawe si heza. Bene data, uwo muntu kumubura mu buzima bwawe n'ubuhombe. Twebwe abubatse hari gihe aba uwo mwubakanye, kuko vraiment abakuzi do nido. Iyo uri kuri podium uri kuraririmbisha uvuga ubutumwa, aramenya ko hari ibintu uri kurigira bitari byo. Aramenya vraiment kuri kurashushanya, donc uri kurakina théâtre. Murumva kubaka aho biryoheye mwebwe mutarubaka. Naho umuca kubera ko arakuzi, murazinanye, arazi iyo uri wewe, iyo uri vrai, iyo uri authentique, arabizi. Hamarazi iyo ubuzima bwawe buhagaze kuri teori gusa, me mu bikorwa futur arakuraba akavuga ati wow, atukuraba karanze kweri, bwira abandi sha. Okay, so hari gihe abuwo, hari gihe aba uwundi mugenzi uburenganzira vraiment, canke wenye Imana ikamuzana mu buzima bwawe ati je vais t'accompagner.
zo guhanura mu gihe cyiza no mu gihe kitari cyiza. OK. 2. Solution. Turi kuri solution. Menya neza ko uwaguhamagaye afise icyo ashaka gukoresha ubuzima bwawe. Sizi ko murabona abanyingabire n'imihamagaro bururunganwe bigenza nk'impene zo muci. Mwebwe ni muri mu ndabizi. No ku buzima bwiwe nta camira. Urumva? Ubuzima bwiwe bukoresha icyo ashaka. Icyo ashaka. Donc iyo conscience yo kuvuga ati Imana iriho, niyo yampaye ingabire, niyo yampaye agakiza, nimba bien sûr kariho ugafise, kubera ko kuba dukora ibikorwa vy'Imana, kuba warabatijwe ntibisobanura ko wakijijwe, kuko gukizwa ni contrat hagati yawe na Kristo. Ni transfer kuva mu bwami bw'umwijima ugashigwa mu bwami bw'umuco. So ivyo bibajyari ni igihe watuye n'akanwa kawe icyo wizeresheje umutima. Ni Kristo yapfuye, arahambwa, ku munsi ugira gatatu arazuka. So kumwizera, ubuzima bwawe bukabandanya muri iyo nzira. Turabibona mu kanya. OK. Inyishu ya gatatu, kumvira Imana ukayirutisha abantu canke ukayirutisha ibishobisho vyawe. Waruzi igituma bitworohera kumvira abantu kubarutisha Imana? Nuko dushira inguvu cyane ku kimazi, ibimazi, les sacrifices. Dushira umwitwarariko kuri les sacrifices, ivyo dushikanira Imana, kurusha gushira umwitwarariko kuri relation dufitaniye n'Imana. Kubera iki? Ndashaka mubone ibintu bitatu. Hari Imana, hari ikimazi kiri hagati yacu n'Imana, me hari na wewe utanga ikimazi. Imana ikimazi, wewe. Kubera iki mu isezerano rya kera umuntu yaje gutanga ikimazi rimwe mu mwaka, hanyuma akinjira mu ihema bamuziritse ku kuguru, kugira ngo nihagira ikiba hariya atapfa kwinjirayo. Nibabona umugozi ikiziriko kitakinyiganyiga, bamenye ati Imana yamutsinzeyo, yagiyeyo vraiment umutima we udatunganye, yinjiranyeyo ubujyage. Mwibaza ko ari kubera iki? Ikibazo ni kimazi, ikibazo ni umuntu, ikibazo ni Imana ishikanirwa ikimazi. No, ikimazi nta ngorane gifise. Indirimbo dushikanira Imana, amashikanwa dushikanira Imana, nta kibazo, nta ngorane ivyo bifise. Me hari kibazo ku ntumbero, umutima wushikana ikimazi. Aho niho umukenyuro uri. Ikimazi ubwaco nta gasembwa gifise. Imana ni Imana yera, tugiye gushikanira ikimazi. Me hari kibazo, ushikana ikimazi mbega nta manyanga arimwo, mbega ari obéissant,
mbega intumbero y'indani mu mutima itumye ashikana iki kimazi niyihe? So hari bimazi byinshi dushikana pour impressionner abantu bariko babona dushikana ibimazi, ariko tutitaye kumenya ngo uraba indani mu mutima, mbega turi credible, mbega imitima yacu iraciye bugufi, mbega imitima yacu irimo ukwihana, imitima yacu irimo ukumvira Imana, ha kwitaho ingera abantu bariko babona ivyo tuko dushikanira Imana. So ikizanye inyishu ni kumvira Imana ukayirutisha abantu canke ibishobisho byawe. Ubwiza bw'ikimazi si bw'Imana iraba ubwa mbere, naho nabwo budakwiye kwirengagizwa. Imana iraba intumbero y'umutima w'utanga ico kimazi, mu gihe intumbero itari nziza imitima yacu ikaba yuzuye ubugarariji n'ubwibone, ikimazi cyacu nticakirwa. Murumva ko harimo inyishu ya mwene data yabajije ngo tumenya gute ko ishikanwa ryacu ryakiriwe? Yakoresheje ijambo ishikanwa, guhimbaza kwacu kwakiriwe. Voilà, biroroshe kumenya. Ijambo ry'Imana rivuga ngo bari mwebwe mwisuzuma. Amen. Bari mwe mwisuzuma muri izi kanatsinda muhemu w'Imana aba muri mwebwe. Muhemu w'Imana agira iki muri twebwe? Aproduisa la sainteté. Kuko kimwe mu bimuranga ni ukwera. Nico gituma iyo turi muri désobéissance, mbega ijuru riba ricecetse, Imana iba yatwihoreye? No, Mpwemu Yera aratuburira, Mpwemu Yera aratuganiriza, Mpwemu Yera aratubwira ati icyo kintu, iyo nzira ugira ufate siyo. Hama ni gute rero iyo umuadorateur yadekonye nka kujya kwa Dawidi? Murazi expression Dawidi akoresha ngo ngicecetse ncirengagije kwihana icyaha canje, ngo vyagenze gute? Ngo amagufa atangura kumungwa. Bon? So icyaha kitihanwe kidushira mu mutekano muke, n'amagara yacu akabangamirwa. None uguhimbaza kwacu ni gute twokugereka ko ukutihana? Ni gute twofata ukuhimbaza tukakubaka ko ni gute twofata ukutihana, ukutumvira, tugaca dushirako uguhimbaza, hama tukespera ko Imana kama irakunda amashimwe, irakunda abantu bayaminiya. Urumva ese iyo twaririmbye neza, wow, ikirere abantu bagatangura kurira, wow, umuntu wese, nakunze ijambo nkunda gukoresha kenshi mu biganiro nk'ibi, Madame Jessica yarisubiyemo, ni ijambo rivuga ngo twaremwe mu buryo bwo kwadora. Iyo utari kuradora Imana ntibisobanura ko atakindi uri kurakora.
nukuvuga ngo wewe nanje ntidushobora kubaho tutariko turahimbaza. So ni bibiri, swa turahimbaza Imana, iyo udahimbaje Imana urihimbaza, cyangwa ugahimbaza amafaranga yawe, ugahimbaza ubwoko bwawe, ugahimbaza amashure yawe, ugahimbaza umuryango wawe, ugahimbaza. Ntushobora kubaho utari kurahimbaza, ntibishoboka. Nta hagati habaho. Nibaza ko kwa kukantu mwakumvise iyo principe mwayumvise. Amen. Mbega dupfa guhimbaza? Oya, uguhimbaza kurafise principe, kurafise ingingo. Reka mbe nk'uwihuta, kuko kumvira kuturutira ibimazi vyose. Ico ndiko ndakunda muri seminaire yacu, murabona ko ata bintu by'indirimbo birazamwo, n'ibitari n'ama evenement, ntavyo turiko turavuga. Et pourtant reka mbe pratique. Mwebwe ndazi ko bidahora bibashikira. Uzawumva worship leader ari imbere yacu, ukazawumva ngo muhaguruke dutambira Imana, dukoma amashi, kubera ko twaremewe guhimbaza. Mwebwe ndazi ko bidahora bibashikira imvugo nk'izo. Bibliquement ico kintu avuze nico sico. Ivyo bintu mfatanije nivyo canke sivyo? Ndakeneye inyishu wanyu. Ndiko ndarongora indirimbo, hanyuma hari abantu mbona baricaye, abandi baratekanye, kandi nashaka vraiment ko berekana chaleur n'iki, ngaca ndababwira, ngaca hagarika ingoma, hagarika gitari n'iki. Bene data, muhaguruke duhimbaza Imana, dukomashi, dutambira Imana, kubera ko nivyo twaremewe guhimbaza Imana. Ico kintu mfatanije, ayo majambo, ivyo bintu mfatanije nivyo canke sivyo? Avuze ngo sivyo. Ni bande bibaza ko ari vyo? Okay, ni bande bibaza ko atari vyo? Abibaza ko atari vyo, amaboko hejuru. Buriko bugiraga ntawomenya ntaco mwishuri barihenda, hanyuma bagakosogwa. Vyukuri abari ko avuga ibintu bibiri bidasa, abafatanije ibintu bibiri bidafatanye. Kubera ko kuba indirimbo zatotse, kuba abantu bariko baratamba, abandi bariko bararira, sivyo bisobanura ko aha ukuguhimbaza vraiment kwatotse Imana, ijuru vraiment ryugurutse. No, kuko guhimbaza kwacu kurengeye indirimbo, kurengeye atmosphère, kurengeye amajwi yatotse n'ivyuma, arrangement musical. Guhimbaza kwacu vraiment uguhimbaza nyakuri kurengeye ivyo bintu byose, kuko ivyo vyotoka neza ariko Imana yifashe kukuzuru. Bikangoresha iyo illustration. Nimbifise izuru, ako karero murakabona, ijuru ryose ryanukiwe, bavuga ati ivyo bintu ni biki? Rega hari igihe wisezerano rya kera Imana yabasarana ngo nkurizo nduru mu matwi, ugo gwamo gwanyu gw'indirimbo n'ibicura sinkeneye. Wibaza ko habaye iki? Baba baririmbye ama false note.
ntibaba baririmbye amadiyeze kandi ntibaba baririmbye indirimbo zirimo ibitutsi zo gutuka Imana oya yabara amazaburi yabara amahimne ari fondé bibliquement urumva Imana ikavuga ati nkura mu matwi urumva so naha rero uyu mugabo Sawuli ni kigwa gikomeye ku buzima bwacu kubera iki Imana imwiyamiriza ivyo byose wakoze bisa neza mu maso y'abantu mwavyumvikanye ko n'ingabo zawe baguhanuye ati aha nta wokora ikosa aha n'Imana iraza kutwumva quand même niya dusarani kadukarira turayereka turayipresenta ubwenge twe twagize tuyisobanurire kandi iraza kutwumva Imana nayo yari yamaze gucishamo umurongo na Sawuli n'ingoma yiwe Imana yari yamaze gufutanganya kubera iki tubaye pratique nibaza ko abantu ba mbere mu bijanye n'ikoraniro ry'abera iyo dukoranye mu maculte yacu nibaza ko abantu ba mbere bari muri danger public ni twebwe abaririmbyi kuko tubwira Imana n'abantu ko ivyo turimwo ko bo twizigira iyi 15 minutes y'indirimbo 20-30 minutes ko ico Imana yadutumye arico tugiye gukora ko twebwe tutagiye kugaragara ntabari twebwe tukaririmba izo ndirimbo zose ariko izina ryawe Mana mais danger public iri he Imana ntiraba nk'abantu Imana ntiyumva nk'abantu ntiyumviriza nk'abantu Imana iraba ibwina bw'imitima yacu kubera ko iyo ndirimbo uri kurayiririmba kubera ko wifashe uko wifashe kubera ko uri kuracuranga kubera ko ayo majambo yose uri kurayavuga uri kuyavuga kubw'abantu cyangwa kubw'Imana hama Imana iraba mu mitima yacu niyo imenya ko ivyo turimo biri authentique canke tuko dutesha umwanya abantu aho kameme mbaye Dieu ndadoboje erega abantu niyo batokora ku Mana turashobora kubaryohera abantu niyo ata presence y'Imana yoba ngaha abantu barashobora kungukiramwo twabateramishije bagaterama none abapastor niho baba baduhamagara ngo bana ngo abaririmbyi cyangwa umuririmbyi runaka ngo naze ngo atwanime batugirira ka animation mumva hari Imana irimwo muri utwo tu animation no Imana aho yahombeye abantu bo barahungukira kuko kameme turabaryohera tukabaririmbisha akaba barateramye tukabaha morale me nico cyatuzanye none nibogura amasede bakaja kumviza amaradi wabo bagatamba me icyatuzanye ko dusanzwe turaba adorateur imbere yuko turirimba imbere yuko tuvuza ibicurarangisho ko tuje mu ikoraniro aha nabaye pratique rero murazi ko ubundi muri séance nta bintu by'indirimbo tatuza kuvuga tuko tuvuga obéissance kumvira Imana kuruta abantu ariko nabizanye nka illustration ingene kenshi tu répondre kuvyo abantu bashaka ingene kenshi dukwegwa n'ivyo abantu bariko baradusaba ingene ivyo dukora kenshi bifise uruhara runini rw'abantu kuruta guconnecta imitima yacu n'Imana Imana iriko iravuga iki muri uyu mwanya Imana ni kishaka kuri iri koraniro Imana ni gute ishaka ubuzima bwanje
bene data isi irafise ingene ivyo dupropoza ingene dushaka n'abagenzi bacu gushika ku bavyeyi bacu barafise ingene badushaka ariko Imana ifise ijambo rya mbere n'irya nyuma ku buzima bwacu yo yaduhamagaye ikadutuma igashaka ko dutahura ivyo yadutumye tukabitahura neza hama tukabikora neza ivyo yadutumye. Iyo Mana niyo dukwiye kwitaho ubwa mbere canke imbere y'ibindi vyose, tukamenya ngo Imana niyo ndiko ndumvira, niyo ndiko ndagamburukira, ubuzima bwanje buriko buyoboka Imana imbere yuko buyoboka abantu. Niyo piège Sauli yaguyemwo. Kambe nk'uwigira imbere gatonya. Ku murongo wa 24 kuva kuri 22 turabona ko kumvira gusumba ibimazi, hanyuma ko ubugarariji aricyo kimwe n'icyaha cy'ubupfumu. Hani mwari muzi ko harimo abapfumu nga wewe baza gupfumura no kugira ikiri kujegeza bya bintu byose. Ijambo ry'Imana riratomoye nga ubugarariji bungana no gupfumura. Ubugarariji nicyo kimwe n'icyaha cy'ubupfumu, hanyuma kuba ntagondwa nicyo kimwe no gusenga ibishushanyo n'ibigirwamana. Samuel amaze gutanga message kwa Sauli, Sauli nawe ati kuri 24, sinumviye icyagezwe cy'Uhoraho n'amajambo yawe, natinye abantu ndabumvira. Wow. Aravuga ko yahisemwo kutumvira icyagezwe cy'Uhoraho n'impanuro za mutama Samuel. Avuga ati numviye, natinye abantu ndabumvira, natinye abantu ndabumvira. Imbere yuko nja kuri resultat, natanguye ndabereka intambamyi, ibintu bitubangamira dufise nk'intambamyi mu buzima bwacu bitubuza, bituma tudakura mu buzima bw'abadorateur. Hanyuma ubwa kabiri tuzana umuti w'izo ntambamyi. Naha duhereje. Mbere yuko nza kuri resultat, reka turabe guhimbaza aho kuva. Ubuhimbaza ninde cyangwa guhimbaza kuva he? Guhimbazwa kuva mu mpwemu yavutse ubwa kabiri. Narimeje kukivuga ko mwari muzi ko hari abantu baririmba bakora n'ibikorwa by'Imana ariko ata alliance bafitaniye na Kristo. Umubajije uti wakijijwe ryari? Atazi ryari yakijijwe. Mwebwe ntimurimo. Ariko icyo kibazo kirakomeye cyane, nubwo twifuza gukura mu buzima bw'abadorateur. Ntupfa kuba umu adorateur kubera ko uguhimbaza kuva mu mpemu yavutse ubwa kabiri. Mwibuke ko kera nta bantu twarimwo, mwibuke ko abavyeyi bacu ba mbere batandukanijwe. Imana yabwiye abavyeyi bacu ngo ni wajya kuri kijya giti nta kabuza uzopfa. So yapfuye hehe? Ntiyaciye apfa physiquement, yapfuye mu mpemu. Hanyuma agakiza kaza gukora iki? Kaza
kuzura impwemu yacu yapfuye, impwemu yacu kugira ngo itangure communion n'Imana. So bene iyo operation ibuze na uzawumva ngo wakijijwe ryari, hamugaca uvuga ryari wabatijwe. Mbere yo kuvuga ryari wabatijwe ugatangura kuvuga ati kwiyagaza mu mutwe, ukavuga ati nakuriye mu nzu y'abakijijwe. Wabitoye none? Okay, nakuriye mu nzu abavyeyi banje bari bakijijwe, hanyuma ntanguye guca ubwenge nja gusenga, hanyuma bahamagara ababatizwa, nca ndabatizwa, hanyuma nca mbandanya gukora ibikorwa by'Imana. Okay, merci. Ariko muri iyo nkuru yose uguhimbaza, l'adoration ihera he? Ihera muri nouvelle naissance. Kuko utavutse ubwa kabiri yoluwa, kuko louange, amashimwe ahabwa n'abantu barayahabwa. Yewe gushika no kumbwa, imbwa woyiha louange. Abasoma baguteye mu ijoro, hanyuma imbwa yawe ikabakinagiza, buca uyigurira amagufa, cette fois-ci ariko akanyama. Kubera iki? Urayibwira merci, ukayisomagura kuri mwebwe mukunda ibikoko, ukavuga wow, uri gitangaza. Sivyo? Abantu turabaha louange. Iyo umuntu yagukora ikintu cyiza uramuha louange, uramubwira merci, uri gitangaza. Vraiment, kuri iyi si wewe mu bantu baremwe n'Imana, wewe uza mu bambere. Si louange none? Tuko turumvikana kuri iyo point? Anshatse gukura ikibazo mu nzira, iyo turi muri ibi biganiro, nshatse gukura ikibazo gikunda kuza ngo itandukaniro rya louange na adoration niri. Nshatse kurikura mu nzira hakiri kare, ko dushobora kutaza kuronka umwanya w'icyo kibazo. So ndagikuye mu nzira. Louange irashobora guhabwa n'abantu, birumvikana? Mais adoration, adoration, guhimbaza ni kuva hariho hose, kuva mu mutima wavutse ubwa kabiri, impwemu yavutse ubwa kabiri. Oresha impwemu se icyo kiri biblique kugira ngo ni dukonfonde umushaha n'umutima, sivyo? So guhimbaza kuva mu mpwemu yavutse ubwa kabiri. Guhimbaza guhabwa Imana yonyene. Luka 4:8 havuga ngo Yesu yabwiye Satani ati, handitswe ngo usenge uhoraho. Mu zindi version havuga worship. Usenge uhoraho Imana yawe, aba ariyo usaba yonyene. Yonyene. Adoration rero ni ukwibagira wewe ukabona uwundi muntu, dukoresha iyo mvugo, adasanzwe arengeye ni Imana. Adoration ni ukwibagira wewe, ni ukuvuga ngo ntibijanye n'ivyo Imana yakoze, bijanye n'icyo Imana iri. Iyo Mana ntisanzwe, irarengeye amajambo yanje, imerita ko ndayizigira, ndayiyegurira. Niyo adoration. Guhimbaza Imana si atmosphère, si kirere, si kirere. Guhimbaza Imana ni témoignage, ni ntahe y'icyo Imana iri kwirakora mu buzima bwanje. Guhimbaza Imana n'ubuzima bwa transformation. Nkuko twize kuva mu gitondo, ni obedience, ni urugendo ndimwo hamwe n'Imana. Ni urugendo rwo guhinduka ndimwo avec Dieu. Transformation, gukura muri caractère.
guhinduka kwameliora ubuzima bwanje bw'imibanire ingene mbanye na bene data. Nahora ndi umuntu w'ikirandamuke, ariko mu kureponda kuri présence de Dieu nsigaye noroshe, sigaye ndi du, sigaye abantu bakunda kunyegera ngo bumve icyo mvuga. Ariko kera nararandamuka kandi aho narakijijwega, ariko kubera ko ndiko ndakura muri aspect ya worship, ubuzima bwanje bugenda buba transforme. Haleluya. Guhimbaza niyubahirizwa ry'ayo masezerano twagiranye n'Imana, isezerano riri hagati yanje n'Imana. Mwibuke ubuzima bw'agakiza ni alliance, ni alliance, ni ndagano canke ni isezerano twagiranye n'Imana. So worship ni yubahirizwa ry'ayo masezerano ari hagati yacu n'Imana. Kumvira, Abaheburayo 10:16 havuga ngo nzoshira ivyagezwe byanje mu mitima yabo, ndavyandike mu bwenge bwabo. Haleluya. Nitukibisoma ku bisate vy'amabuye, ku vyapa, ku mabarabara no mu makereziya nk'uku, ngo vyanditswe mu mitima yacu. Ivyagezwe vyiwe biri mu mitima yacu. Uguhimbaza nyakuri gushingiye mu karanga canke muri identite yabo turi muri Kristo. Guhimbaza nyakuri kubakiye muri identite yabo turi muri Kristo. Guhimbaza ni ukwemera kwicisha bugufi imbere y'Imana canke kurekera Imana uburongozi bw'ubuzima bwacu, tugahimbaza Imana kubwo ico iri ku buzima bwacu, atari kubwo ivyo yakoze. Zaburi 96:9 ngira nse n'uherera heza. Musenge Uhoraho mwubashe muhinda agashitsi imbere yiwe. Muhimbaze Uhoraho mwubashe mushazishije ukwera. Ni Psaume 96:9. Musenge Uhoraho mwubashe mushazishije ukwera, yemwe abari mw'isi mwese muhindira agashitsi imbere yiwe. Mushazishije ukwera, mushazishije ukwera. Okay. Mbere ko nja kuri resultat, waruzi ko Satani adusezeranira ko yotugira abantu bakomeye. Kubera iki? Iyo tutariko dukura muri aspect yo guhimbaza canke yo kwiyegurira Imana, ivyo bitushira mu ngaruka yo kuba abantu batanyuzwe n'Imana. Kuko worship ni satisfaction turonka muri Kristo. Guhimbaza nuguhazwa n'Imana. Muribuka ko Sauli yafashe ivyo wabona ko ari vyiza bimuryoheye, abisambuza ibwirizwa ry'Imana, ugutumwa n'Imana, ibijanye no kubaha Imana no kugirira confiance Imana nkuko twabibonye kare, arabifutanganya kugira ngo
kuko hari ibindi bintu yabona biri busatisfeze kamere yiwe, ibyo abonesheje amaso, ibyo abantu bari bushime kurusha ivy'Imana yavuganiye nawe mu misho. Ibyo abantu bari bushime bigaragara, icyo kintu cerekana kutanyugwa n'Imana. So umuntu atanyuzwe n'Imana, adahagijwe n'Imana, ntiyohimbaza. Naho rero Satani acaza, kuko azi ko tutanyuzwe, kuko tutemereye Imana ngo itubumbe idusatisfeze. Arabizi neza Satani, acagira iki? Acaza akadusezeranira ko yotugira abantu bakomeye, kuko ugukomera mu Mana, gukomezwa n'Imana, tuba twarakwanse. Ivy'Imana ntawo bimenya wangu, ndacari muto, ntawo vyishinga. Ivyo kwizera reka birimwe imyayo myinshi, tugakoresha amaterme yose y'igisirimu agezweho y'ikijene, urumva. Ni Satani ariko aradukwega, atwereka ko quand même hari ibintu turiko turaceregwamwo, hanyuma à la fin de la journée akadusezeranira kutugira abantu bakomeye. Niyo message yahaye Eva, habwe ati ko yewe yarabahenze, kubera ko yari izi iyo Mana yawe, yari izi ko umunsi wokijyako woca ukomera nkayo, woca utangura kuhabona. Urabona iyo promesse ivy'isi dusezeranira umunsi ku munsi, ni ibintu biza kumeta en question ubwiza Imana yadusezeraniye, intsinzi Imana yadusezeraniye. Satani agacaza avuga ati ngira ndakugira ukomeye. So wogira uku, uribukana naka ingene asigaye avugwa muri Kibuye yose no muri Gitega, urumva. Uribuka naka aho bageze mu bintu bifadika by'iterambere, we wibaza ko babigenjeje gute? Ukireve utareste, ni wisamaza urasigara, abandi baragusiga. Satani akagusezeranira ibintu, akagusezerana ko agira gukomeze. Kubera iki? Arunguruka mu buzima bwacu, akabona ivyo kwizera tubifata minenerwe, akabona ko ari ibintu vy'umwanya mutonya. Iyo tuvuga guhimbaza, akabona ko ari ibintu dushiramo inguvu iyo twakoranye mu masengero yacu, iyo tuko turirimba za ndirimbo, turiko urumva dukeye ibirere, turiko dutuma abantu batamba bagasirimba, urumva twabaye serieux. Andor y'ivyo, Satani akaba azi ko nta relation dufitaniye n'Imana. Satani akaba tuzi ko turi abantu bakazuyazi. Satani akaba azi ko turi abantu twenena ku ngabire gusa, nta muntu mu buzima avugira mu buzima bwacu, n'abagenzi bacu nta numwe mu buzima bwacu avugira mu buzima bwacu, aduhanura. Abarongozi bacu bobo barumiwe. Satani akaba azi ngo aba bantu uwo basezeranira kubagira abakomeye vyofata idiri yopasa. Kaza wumva ngo naka umuntu heruka ngo yasohoye indirimbo zingahe ziri kuri televiziyo na radio, urazi ivyo arimwo gawa, kureka nazangabire zose, na kwa kuntu kose abantu batwemeye ko twarabemeje, Satani akabisuka mu mazi, mu izina ry'uko hari ikintu yadusezeraniye cyo kudukomeza duse n'abandi. Kandi ivyo nkuko twize kare bigaragaza manque ya confiance twatezwa kugirira Kristo. So umuworshipa ninde? Umuadorateur ninde? Inyota cyangwa umururumba wo kurondera kuba mukuru, gutunga no kwemerwa n'abantu, ubanje guhonyora ukuri kw'Imana canke ivyo wari usanzwe uzi ko ari ukuri.
ni ukutemera kunyurwa n'Imana no kutabumbwa n'ivy'Imana yaguhaye kandi izi neza ko ari byo wari ukeneye muri ako kanya. Ubushobozi n'ububasha bitavuye ku kubaha Imana n'ijambo ryayo ni ubushobozi n'ububasha buduhenda ko tuzi byose nk'Imana kandi ko tutazopfa nk'Imana kandi ko duca tumera nk'Imana. Bingana no kwibazira ibishushanyo vyitwa ibigirwamana, hama ibigirwamana vyitwa twebwe nyene dutangura kwisenga no gutegeka abandi ngo badusenge. Mwari muzi ko Sawuli igihe Samuel yariko aramurondera Imana imumutumye ko we yari yamaze gushibuka mu gisagara kimwe kubaka umunara, sivyo? Umunara umwitirirwa kubera ko ni ikintu gikomeye, inkomezi yakoresheje ni Sawuli, ibintu byose bibaye ni Sawuli. Muri ivyo byose yagararije, ubwo bugararije ntibwijana, buguma bushira hejuru umuntu yitwa Sawuli, bwubaka orgueil we gushika naho Imana iri kwiramurondera we yagiye kubaka igicaniro cyangwa umunara yandika ku izina ryiwe. Bien sûr ntivyari gukunda ko yubaka igicaniro cyo gushimira Imana kubera ko yari yakoze ibinyuranye n'ivy'Imana yamutumye. Gusenga ibigirwamana niki? Ikikuganza cyose kikakurongora nico Mana yawe. Ikintu cyose kikuganza kikurongora nico Mana yawe. Kandangize zodusigaranye 15 minutes. Nimba hari kibazo wiyumviye kuri za ngorane zose twabona, hanyuma ukiyumvira ku nyishu. Iyo wishuye witavya kamo k'Imana iduhamagara nk'aba adorateur, Imana ishaka ko dukura muri aspect yo kubaho ubuzima buhimbaza Imana. Tugaruka kuri ya point nyamukuru muri iyi séance yacu, kumvira Imana kuruta kumvira abantu. Iyo bigenze uko niki bigaragaza iki? Bigaragaza ko Imana yaduhamagaye, Imana yadutumye, Imana twatahuye neza iki dutumye, kandi tugashira umwete n'umwitwarariko mu gukora neza icyo yadutumye. Icambere nukubaho ubuzima bwo kuyumvira. Iyo tushoboye kureponda ku muhamagaro wayo, resultat ni iyihe? Amahoro hagati yawe n'Imana bihinduka ubuzima bwawe, kubera ko icyo twisangamo nka resultat tubana amahoro n'Imana. No kuvuga ngo nta kunyinyurana gusubira kubaho hagati yacu n'Imana. No kuvuga ngo tubaho turabana tajwi ritwagiriza, tubaho turabantu iyo hagize n'icyagoranye muhemu yera aba muri twebwe twihutira kumwumvira, tukabaho ubuzima burangwa no kwihana ku kintu cyose twahemukiyemo Imana n'ijambo ryayo. No kuvuga ngo tuba abantu hagati yacu n'Imana harangwa amahoro. Icya kabiri, duhinduka abantu bahagijwe n'Imana, tunyuzwe n'Imana, duhagijwe n'Imana. Icya gatatu, tunezererwa uburongozi bwa mpwemu yera mu buzima bwacu. Kasubiremo resultat, iyo duhisemo kumvira Imana hakumvira abantu,
hagati yacu n'Imana harangwa amahoro. No kuvuga ngo haba hari harmony hagati yacu n'Imana. Iryo jambo rishireko n'ibindi, tuba abantu banywanye n'Imana, tuba abantu bari en communion avec Dieu, tuba abantu tuba gene nuko ubuzima bwacu butari muri iyo bain yo gukomunia n'Imana. Ico cyo turazishinga, ico cyo twisonzesha, cyo tuvuga ngo oya ibindi byose ndabiretse, ndumva ubuzima bwanje butanguye kuma, ndumva Satani atanguye kumproposa ibindi. Nukuvuga ngo uhinduka umuntu ari en communion avec Dieu. Kindi nari navuze, duhinduka abantu bahagijwe n'Imana, satisfaction. Andika kunyurwa, guhazwa, kuba satisfait n'Imana. Icya gatatu, tunezererwa uburongozi bwa Mpwemu Yera mu buzima bwacu. Kubera iki? Umuadorateur wese, umuntu wese ariko arakura mu buzima bwo guhimbaza Imana, amenya ko Mpwemu Yera muri wewe twamuhawe nk'ingwati, ni garanti y'agakiza twahawe, kandi ni garanti yuko ubwiza twasezeraniwe bw'ibihe bidashira buri réel, n'ukuri kw'Imana. Nico Mpwemu Yera akora muri twebwe, ngo azobigisha, azobarongora abashitse ku kuri kose. Umuadorateur wese ariko arakura mu buzima bw'umuntu ahimbaza, yumvira Mpwemu Yera. Yumvira Mpwemu Yera, kuko Mpwemu Yera nkuko navuze niwe aturongorera ku kuri kose, niwe aproduiza ivyama vya Mpwemu Yera muri twebwe, tukaba abantu bafise intahe, kandi ubuzima bwacu bukaba vy'ukuri ubuhesha Imana icubahiro. Imana ibahezagire.